twarahezagiwe n'Imana. None ndahejeje ndababwire ubundi yavuze ati Imana yamubariye naje Imana yarambariye nazinze bibiri sivyo ngira nsome nivyo ngira mvuge kandi urazobigenzura izitari kurazandika nari Imana rije ndabihora Mana ntabwo mvuga ugomba ko ndabivuga bazompa umwanya nta kuja ndaja kuvuga ngo Mana yambariye ibi ndatekera umutima aho nari nicaye nzanumuga kuwa Mungu ngo Toma azovuga nturakoze Mana ndoca mvuga bya bindi Yesu ashimwe banya Kiremba Imana iratuzi irabazi bene Kiremba iratuzi bene Kiremba ibi bintu bivuga Ikiremba ntudubifyineko ntudubyanjanjweko ntudubifyineko ibi bintu bivuga Ikiremba urabyandika ari iby'iwawe uzobona bishika atari iby'iwawe naho urabirabisha amaso abo bidoshika ku bidoshika uraho ikigoye ni kimwe nuko bizoba bibe nawe uraha ntuzigera ubibona kuko birivuga ngo abanyaki badoshikara gukora ikibi ntawe uzobitahura mugabo ngo abagize ubwenge bazogirana bibirivuga ngo bazogirana mugabo abanyaki badoshikara bakora ikibi ariko abagize ubwenge mu byagakiza mu byimwemo bazobitahura jewe kuva mu kwezi kwa kane murabizi ko nagwariye ngaha mu 12 barankoze ubugira gatanu ari babwiye kandi mwarakoze kungwaza murabizi ko nahangendera ku ibando bibiri ubu ngira ku ibando kimwe va mu kwezi kwa kane Yesu yarambwiye ko ndabishira hasi bya bibando hama rero ntasigarana ikibazo ubu sinkibabara mwarakoze kunsengera ubu narakize Yesu ashimwe amarashizikirana ikibazo none kubera iki ncumbagira ntababara amarero yundi muganga ndamubwira ingene bankoze acambwira terega hari Gitega terega nimba baragukoze bagakora kabiri baguza amagufa nimba barahimbuye amaguru yoreha gute mugabo ndanyonga ikinga nkabibukira saza bahaza homba nkaja mu kiziguro n'ikinga mwumva atari sawa none mba ntakize narakize sinakize n'umuntu ndamuheka muze ngo ni iki ana namuna nyonga ikinga atakize narakize rero mugabe ikibazo nagize ni ikintu amaguru ntareha mugano byo ntaco kumbe ni kashi Imana ashizeko ntangura kuririra Imana rero Mana warangijije ndagushimiye mugabo ikibazo sigaranye ni iki ama rero ni Imana yacampa iyo amajambo ngira nababwira tinaraguhezagiye urabizi ko naguhaye imyaka 8 ngo niba nkorera neza ko nzoguha promotion yarayimpaye banya Kiremba yarayimpaye iciye Kiremba none siko Yesu ashimwe none yataba Yesu nopfuye nuri indege turi kumwe erega ngo mvyo ndababwira biraho nyene aho niyo hari inyishu yataba Yesu nopfuye nuri indege data arinze pfa atanayibonye yayiraba hejuru gusa ariko Yesu aragaheza giko nari nurutse indege mvuye muri Kenya nza numva ijwi rirambariye ngo ubugendo uvuge ubwira abantu ko abanyemereye bagakora uko ndababwiye ngiye kubahezagira umuhezagiro atari wa muhezagiro wo mu isi singomba kubaza mugabo ngomba wibaze wowe umuhezagiro wo mu isi nuwo mwijuru hitamwe wawe ntunyishure
mugabe ico kibazo cumbe neza, nico kibazo nabajijwe ndiko ndasengereye amaguru yanje kukiga Mana ngende ndacumbagira kandi narakize numva ngo arankijije, none kubera iki? Ego muganga ambwiye ko amaguru atareha, none yareshere yarehe, none si urema si wungana amagufa. Acambanza kumbwira ngo itegereze uko umeze, genda umbaririre abantu banje ko nabahezagiye, abanyakiremba ko nabahezagiye, si ibyo gusa ndabemereye umugisha w'umusesekara. Umbehewe si ibyo narose mu nzozi, narahantu ndiko ndasengera ubugingo bwanje ngo mere nk'abandi ngende neza, bare gwenda barantwenga. Cyo bundi haraheze ukwezi kumwe arantukira imbere y'ishengero, dupfuye ahantu turiko tuba ku rusengero, nyamuntu atondera ko abantu batugomora batubuza kubaka, acambwira imbere y'ishengero ngo nakaguru kasigaye ngo nokavuna, ngo nokuvuna uko kwasigaye. Ngo mandababwira Imana yacu ingene imeze, twarahezagiwe n'Imana. Ubuka yari umugore, ntiyari umugabo, yari umugore. Yambwiye ngo yumvuna kwasigaye. Ishengero riraha, abantu benshi baranzomera barampa induru, mugabo ntangenda mbabaye. Sinababajwe n'ivyo mbariye, nabajwe nuko iyo nkorera yemera ko bangaraguza hagati. Eka sinariye, ntashe sinariye mu byo kurya cyanje imbere y'Imana, ndayisenga ndayibarira, mbwira bimwe wambwira mu kwezi kwa kane, ongera ubimbarira no muri ku kwezi kwa ndwi, ubimbarira nongere numve ko uri Imana koko. Iryo joro hari masaa 8 y'ijoro, ndanumva umuntu avyuye ngo vyuka, ca ndavyuka ca ndagenda ahantu muri salo nicaraho, ndindirwa mvyuye cambarira, nza mbona umuco uraje, ca tangura kunyereka nk'ukundi yabonye, ntiyanyeretse muhiri wanje, yanyeretse ishengero. Mbona bamwe mu nyicaye imbere Imana bampezagirira, ngo narabahezagiye, naraguhezagiye, bazogutuka bazogucokora, mugabo naraguhezagiye, bazobatuka bazobacokora, mugabo umbiza ku kantu. Ejo ugana n'umuntu agutuka agucokora, warahezagiwe n'Imana. Bazokwanka, Yesu yavuze ngo muzamuhiriwe aho bazobatuka bakabaremenaniriza ibi byose abampoye, ngo munezerwe muhimbagwe mwiterere hejuru kuko impera zanyu. Niho nacambwirwa ngo uhereye umunsi ntusubire kubabara, ntusubire kuganya, naraguhezagiye. Genda ubwire abantu banje bose, bantu banje bari bitirirwa izina ryanje, wabwire ko bari kumuhezagiro wanje. Si ivyo gusa, ngiye kubakuza. Urimwo igiye kutuduza, tuhaburondera kuduga nk'uko mwisi ariko baraduga. Oya b'Imana bagakiza bo mwishengero ntituga nk'uko mwisi baduga, kuko mwisi baraduga kongera bakamanuka, mugabo twebwe ishengero rya Kristo twezoduga tuja mwijuru. Mugabo mbwirwa ngo ngiye kubahezagira, uhezagiro n'abandi babivuze, naje kenda bivuge. Njambona abantu benshi bari mwishengero ry'Imana, ndiko ndabona, ndiko ndumva, mbona kuri bo hejuru yabo bariko ibomba ry'amazi, ibomba ry'amazi. Yesu yavuze ngo umuntu anyizera ngo imbizi z'amazi zokwaba ziburuka, mugabo mbona Imana yabashize ko ku mitwe ibomba ry'iki ry'amazi. Mbona ayo mazi ariko aratemba ku bantu b'Imana y'umusarara, n'undi yabivuze, mbona bayanyoye bose, mbona amazi, ibaza amazi avuye ku muntu ingene abameze ukifuza kuyanywa. Aho ganda hejeje
ibaza amazi avuye ku mutwe w'umuntu uzi agashororo kunyotewe mbona benshi bariko baraca bariko baratega amashi amazi ari kuri bo bariko barayanywa ivyo murabitahura ivyo murabihamvya banyakiremba murabihamvya kumbe ku mutwe wawe Imana aguze kwa amazi y'ubugingo abanyoye kuri wewe ku ngeso zawe no kubikorwa byawe baragomba kuhembuka inyota yari muri bigahera. Imana ibampera umugisha, Imana ishimwe ngo twamwe ivyamwa vyiza rero. Nahise itatwemera Imana iratwemera, nahise itatwemera Imana irakwemera. Hewe reka kwihebura, abo ndiko ndakubwira sinababonye mu nzozi, nababonye banyicaye imbere. No ku muti wawe mwari hariko amazi ntuyacafuze, hari agomba kuyanywa. Yesu abahezagire. Nazinze Bibiliya, abizigiye Uhoraho bameze nk'iki. Arahiriwe umuntu yizigiye Uhoraho, akaba azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi. Ayo mazi mwayumvise niho nsozereye. Imana ibahezagire, twuname imbere y'Imana. Ninde yumva atamazi ava muri jewe nibamba? Ninde yumva atamazi ava kuri jewe n'umururazi? Imana kwirikira hezagira, mu hezagira urimwo. Ndaguhaye kaze kwa Yesu aguhindurira ibihe. Uname imbere y'Imana, ca bugufi imbere y'Imana. Amazi ava muri wewe n'umururazi nibamba, yokiza nde, yohembura nde? Amazi ava mu kanwa kawe, mu ngeso zawe, mu bikorwa vyawe, vyokiza nde, vyohembura nde? Ninde yoyifuza kuyanywa? Unama imbere y'Imana, uhaguruke wibajije. Singomba ko kwagiriza ibyaha hano no munsi, ngomba kukubwira ingeso zawe ni buzizi. Mu Imana yahaye umugisha urimwo, mu Imana yahezagiye urimwo, mu Imana yemera urimwo.